radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango aho muherereye hirya no hino ku isi. Nabahaye ikaze mu kiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri nyene muri 2021. Mu ngingo zimwe zikigize leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya byifuza gusubira kunga vuba imigenderanire yo gufashanya nkuko vyagaragaye mu biganiro izo mpande zatanguye. Leta ya Tanzania ngo nta rucanco rwa coronavirus izokwinjiza mu gihugu nubwo bivugwa yuko abanduye bakomeza kugwira muri ico gihugu. Nayo mu Rwanda barangije ikiringo c'indwi 2 zo kuguma mu rugo mu muji wa Kigali, hakaba hamaze gufatwa abagera ku bihumbi 100 kubera guca ku ngingo zo kwirinda corona. Muri Israel igerageza ry'urucanco rwa coronavirus ryerekana yuko hari amakuru meza yuko ugo rucanco ruriko rurakora. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Nyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Umunyapolitika atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya Alexei Navalny yabonye akaryo ko kwagiriza Perezida Vladimir Putin yuko ari we yatumye atamikwa uburozi mu mwaka uheze mu gihe uno munsi yararamutse yitaba sentare. Bwana Navalny yavuze yuko ugo rubanza rwiwe atayindi ntumbero rufise atari gutera ubwoba miliyoni z'abanyagihugu. Avuga yuko leta y'Uburusiya mu bisanzwe yari yiyemereye iyo nyene ku rubanza rwiwe rwa mbere yagirijwemwo isahura ry'ubutunzi bw'igihugu gwari iremantanya mu kumuha indishi. Yavuze yuko Perezida Putin ico azokwibukirwa ko ari uko ari umurozi kandi ko kumenya ivyo biriko biratuma uwo yise igisuma ngo azorangiriza kwihisha. Icifuzo c'abashingwa manza nuko Bwana Navalny apfunga abashikirizwa manza nako nuko Bwana Navalny apfungwa mu kiringo c'imyaka 3 n'igice yari yarakatiwe haraheze imyaka 6. Uburundi nishira hamwe rya Buraya uwo munsi vyateye yindi ntambwe mu nzira yo kunagura imigenderanire imaze imyaka irenga 5 itifashe neza. Inyanduruko ikaba yavuye ku ngingo yo kwitoza mu kiringo kigira 3 y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Umushikiranganje w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu yahuriye i Bujumbura n'abahagarariye ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya bakorera mu Burundi mu nama bise ibiganiro vya politike. Impande zompi rero zikaba zumvikanye kubandanya ivyo biganiro kugira ngo mu minsi ya vuba bashike ku ngingo zifadika mu ntumbero yo kunagura imigenderanire yo gufashanya. Itituka ry'iyo migenderanire ryatumye Uburundi butakaza zimwe mu mfashanyo zikomeye bwakura mu bihugu vy'uwo muryango. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Primendi ku magenge. Itangazo rigufi cyane rirangiza iyo nama y'amasaha makeya nta ngingo zifadika rivuga yuko zashitsweko. Ubiravye nta nizari zitezwe kuko yari intango y'ivyo biganiro ku rwego rwo hejuru nk'urwo hagati y'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'abahagarariye ibihugu vy'ishirahamwe rya Buraya bafise ivyicaro mu Burundi, navyo akaba ari Ubudagi, Ubufaransa, Ububirigi n'Ubuholandi. Umushikiranganje Albert Shingiro yugurura iyo nama yifuje yuko ivyo biganiro vyonyaruka kugira bishike vuba ku ntambwe zigaragara zo gusubizaho imigenderanire myiza yahahora. Ivyateje kutumvikana vyo muri kahise bitegerezwa gukugwa mu nzira kugira duhangane n'ibibazo vy'ubu n'ivyo muri kazoza dufise icizere. Nkuko twamye dukorana kuva kera, dutegerezwa kwirinda kuba imbohe za kahise kugira duterane intambwe tubona ibintu kumwe ku neza y'akazoza kacu twese. Bashinga ntahe bapfasoni muri ngaha
ngira murazi yuko ikiduhuza gihambaye cyane kurusha icyo dutanya. Imvugo y'uwaserukiye leta y'u Burundi yumvikana yuko iyo leta yafashe intumbero yo guhagarika imvugo yo kwagiriza ishyirahamwe rya Buraya n'ibihugu birigize kuba inkwezi y'amarere y'amabi yose yagiye arashikira u Burundi, imvugo yaranze iyo leta kuva mu 2015. Hasigaye kumenya ingene ishyirahamwe rya Buraya naryo ribona ibimaze guhinduka mu Burundi kuva rifashe ingingo zo guhagarika imfashanyo kuri ico gihugu. Mu vyo ryagiriza leta y'u Burundi harimo amabi ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no gusubiza inyuma intambwe ya demokrasi, gushika naho mbere rifatira ibihano batatu mu bategetsi ba leta y'u Burundi ku ruhara boba baragize muri ayo mabi. Muri abo harimwo umushikiranganje akomeye muri leta ihari ubu. Ibi biganiro bitanguye ariko leta y'u Burundi yateye intambwe mu kindi gisata ishyirahamwe rya Buraya ryari rihagaze ko cane, kugurura ibinyamakuru vyafatiwe ibihano no kureka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Aha umukuru w'igihugu aherutse kubwira urwego rukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kuvugana n'ivyo binyamakuru mu ntumbero yo kuvyugururira. Inama ya mbere ikaba yabaye kuri uyu wa mbere. Imbere yaho umukuru w'igihugu yahaye ikigongwe abanyamakuru 4 bari bamaze umwaka bafunzwe, gutyo baca bararekurwa. Imbere y'uko ishyirahamwe rya Buraya rihagarika imfashanyo yaryo kuri leta y'u Burundi, ryashira mu mafaranga ikoresha buri mwaka ayashika 48%. Ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha yuko urugero rw'igurishwa ry'abana rwigwije inshuro gatatu mu myaka 15 iheze. Icegeranyo c'ikigo ca ONU gikurikirana ivyaha by'ubugizi bwa nabi n'ibiyayuramutwe kimenyesha yuko muri 2018 abana ibihumbi 50 bagurishijwe mu bihugu bigera ku 140 kw'isi. Cemeza yuko ico gitigiri cabo bana gishobora kuba mbere kirenze gusumba. ONU ikavuga yuko abakobwa bajanwa gukoreshwa ubucakara bufatiye ku gitsina, nayo abahungu bagakoreshwa ibikorwa ku gahato. Ico cegeranyo kandi kivuga yuko urugero rw'urudandazwa rw'abana rushobora kunyugwa n'iki kiza ca coronavirus, aho abantu benshi batakaje ubuzi bwabo, nayo abana ubwabo abenshi bakaba badatonda ku mashure. Igisirikare ca Myanmar catanguye kurekura bamwe mu banyapolitike bari bafashwe mu mugwa mukuru inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi. Ntibizwi neza nimba Aung San Suu Kyi yoba ari mu barekuwe. Abagera ku 400 bakaba bari buganiwe mu vyumba vyabo mu mahoteli bari bafashe imbere y'ikoraniro ryari kuba iryo kugurura ibikorwa vy'inama nshingamateka. Abategetsi bashasha ba gisirikare bavuga yuko bugaye amayira yo mu kirere yindira mu gihugu kugeza mu kwezi kwa gatanu. Hibonekeje ibimenyetso byo gushaka guhangana n'abafashe ubutegetsi hamwe hamwe, ariko rero ahenshi mu miji muri kino gihe bivugwa yuko hatekanye gusumba uko hahora. Tugaruke mu karere mu Rwanda, aho igipolisi c'igihugu kivuga yuko abantu barenga ibihumbi 100 bafashwe kubera kurenga ku mategeko yo kuguma mu mihana yabo yashizweho mu nzira yo kurinda ikwirakwira rya coronavirus. Aho ni mu mujyi wa Kigali kandi mu kiringo c'indwi 2 ziheze. Igipolisi kivuga yuko henshi bafashwe ku mpamvu zo kutambara neza agafukamunwa, gusohoka mu ngo ataruhusha rw'igipolisi bafise, ndetse no gutegura ibirori imuhira iwabo. Indwi 2 zo kuguma mu rugo rero zari zaratanzwe mu mujyi wa Kigali zirangirana n'uno munsi. Bikaba byitezwe kumenya yuko leta itangaza ikindi kiringo ko congererwe canke yuko haza gutezurwa izo ngingo zafashwe igihe vyagaragara yuko ibiharuro vy'abandura COVID-19 bikomeza kwiyongera. N'inkuru ya Yves Bucana ari Kigali. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera avugana na televiziyo y'igihugu yatangaje ko mu byumweru 2 byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali abantu basaga ibihumbi 100 batawe muri yombi n'inzego z'umutekano ku mpamvu zo kurenga ku mabwiriza atandukanye yo kwirinda COVID-19. Amezi 10 tumaze, ikintu cyo kuvuga agapfukamunwa ntabwo gikwiye kuba ari ikibazo rwose. Kwambara agapfukamunwa neza ntekereza ko buri muturarwanda wese akwiye kuba bizi. Icya kabiri, ubupolisi hari abantu igifata basinze muri lockdown. Ibyo birakwereka uburyo abantu basa naho mu byukuri batabyumva neza. Hari abantu bafatwa bagiye muri house parties cyangwa bahuriye hamwe. Muri iki gihe cyaguma mu rugo hemererwa gusohoka gusa abafite impamvu leta ivuga ko zumvikana, nko kujya kwivuza, guhaha cyangwa muri banke, kandi nabwo umuntu abanje kwaka uruhushya rutangwa na polisi hifashishijwe ubutumwa bugufi bucishwa kuri telefone ngendanwa.
abandi basohoka ni abakozi bake bakora utuzi twihutirwa. Imibare y'ubwandu kuri ubu iragaragaza ko igenda igabanuka mu mujyi wa Kigali ugereranyije n'uko byari bimeze mu byumweru 2 bishize ubwo gahunda yo kudasohoka yashyirwagaho. Biteganyijwe ko guma mu rugo irangira uyu munsi, inama y'abaminisitiri igatanga izindi ngamba nshya. Ku mbuga nkoranyambaga abaturage barashyiraho ubutumwa butandukanye, bamwe bagaragaza kurambirwa kuguma mu rugo, abandi bataka gushirirwa n'amikoro. Hagati aho ariko umujyi wa Kigali urimo uratanga icyiciro cya 2 cy'ibiribwa byagenewe abadafite uko bigenza, ngo abagera ku 500 bakaba bagomba kubihabwa. Kugeza ubu mu Rwanda abantu barenga 15,000 banduye COVID-19, abarenga 4,900 baracyarwaye, naho 198 imaze kubahitana. Arakoze Ive Bucana. Tugeze ku isaha 1:20 mu karere k'ibiyaga binini. Abadukurikira ku mirongo ya FM murashobora kutwumva mu karere canke abadashobora kutwumva ku mirongo ya FM mugaca ku rubuga rwacu rwa Facebook canke kuri bbc.gahuza.com kuri internet. Ni Florentine Kwizera. Gahuzamiryango ibajane muri Tanzania aho umushikiranganje rero amagara y'abantu avuga yuko leta atamugambi ifise wo kwinjiza muri ico gihugu rucanco rwa coronavirus mu gihe hari impungenge yuko ibiharuro by'abanduye bikomeza kuduga. Tanzania ni kimwe mu bihugu bike cyane ku isi bitagaragaza ibiharuro by'abanduye coronavirus. President John Pombe Magufuli yateje amadidano umwaka uheze igihe yavuga yuko uwo mugera watujijwe muri Tanzania. Inkuru ya Will Ross muyishikirizwa na Victoria Uwonkunda. Ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS riherutse gusaba Tanzania gutegura igikorwa cyo gukingira indwara ya COVID-19. Ariko Minisitiri w'ubuzima Dorothy Gwajima avuga ko ministeri ayoboye nta gahunda ifite yo gutumiza inkingo mu mahanga. Bamwe bashobora kuvuga ko iki ari ikindi kimenyetso giteye impungenge cy'uko leta ya Perezida John Pombe Magufuli ishaka guhangana n'iki cyorezo uko ibyumva. Mu byikora harimo kugenzura cyane amakuru ajyanye n'iyi ndwara mu gihe hashize amezi 10 nta mibare mishya leta yari yatangaza. Mu gihe bamwe mu bakozi bo mu bitaro bari gutanga impuruza ku giti cyabo ko imibare y'abaza kwivuza COVID-19 nabo ihitana irimo kuzamuka, Minisiteri y'ubuzima yo irimo kwamamaza imiti ikoze mu byatsi no kuburira abantu barimo abayobozi b'amadini kwirinda gutanga amakuru atajyanye n'umurongo w'iyo ministeri. Tukivuga kuri coronavirus, kimwe mu bigo bikuru bijejwe amagara y'abantu muri Israel cabwiye BBC yuko ibiharuro bimaze kuboneka ku ikoreshwa ry'urucanco rwa coronavirus byerekana ko hari amakuru meza yuko ruriko rurakora. Israel kiri mu kiringo kigira gatatu cyo kwirinda uruja n'uruza mu nzira yo guzitirira ikwirakwira rya coronavirus mu gihe ibiharuro by'ubwandu bwayo muri rusangi bikiri hejuru. Inkuru ya Tom Betterman ari Jerusalem mushikizwa na Ivete Kabatesi. Kimwe cya gatanu cy'abanya-Israeli bamaze guhabwa urukingo ku nshuro ya 2. Dr. Anat Eka Zohar ukuriye impuguke mu bijyanye n'imibare ya siyanse imakabi, kimwe mu bigaga bikomeye by'ubuvuzi, yabwiye BBC ko ibyo bavumbuye mbere byagaragaje ko urwo rukingo rufite ubushobozi buri hejuru. Mu cyumweru gishize basanze mu bantu 248 bakingiwe, 66 bonyine aribo basanganywe iyo virisi nyuma y'icyumweru kirenga bahawe urukingo rwa 2, ngo bigaragaza ko rufite ubushobozi bungana na 92%, ibintu yemeje ko ari inkuru nziza cyane. Imibare iracyari yibanze ariko ijisa ni yari yasohoye bwa mbere na Minisiteri y'ubuzima. Hagati aho impuguke y'umujyanama wa guverinoma ya Israeli igaragaza ko abajya mu bitaro bagabanutseho 30% muri iyi minsi 14 ishize ku bantu bari hejuru y'imyaka 60 batangiye guhabwa urukingo kuva mu kwezi kwa 12 hagati kugeza mu mpera zako. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko amagerageza y'intangamarara ku rucanco rwa coronavirus rwakozwe n'Uburusiya Sputnik V yerekana yuko rufise ubushobozi bwo gukinga iyo ngwara gushika ku bice 91.6%. Ivyo biharuro bikaba vyavuye mu igerageza ryo ku rwego rugira gatatu byatangajwe mu kinyamakuru The Lancet kivuga ku makuru y'ubuganga. Abantu bagera ku 200,000 nibo bahawe urugezo rw'ugo rucanco inshuro kabiri, hakaba
hakaba hari habanje kuba umwitwarariko igihe urwo rucanco rwemezwa ubwa mbere n'abategetsi b'Uburusiya imbere y'uko rurangiza kugeragezwa ahandi henshi. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Kankwanza arakika amababa Bushombe hagati umutesi akomeje guhangayikishwa nuko yaba atwite n'urunana. Ubundi si ubwo waje hano ku kiraro cy'inka akaba ariho tuganirira mute? Ariko si ubwo waje hano tukaba ariho tuganirira Pete, uragira ngo iwanyu baduceke? Oya yewe humura ntabahari bagiye mu mirimo. Mbese Pete, ndakumva. narenje kukubwira ikibazo cyanjye. Ikihe kibazo se kandi? Ejo narakikubwiye mbona utayifatanya uburemere, ubu rero ngarutse kugira ngo nongere mbikubwire pe. Ako subura cyari muri iyo mikino mute? Ntabwo ari imikino Pete. Ako se niki kikwemeza kutwite? Ni ukuri njye nongeye gusuzuma neza ukwezi kwanjye nsanga igihe twabonane nari ndi mu gihe cy'uburumbuke. Reka sha. Nyamara ubwoba bwanjye bufite ishingiro Pete. Ubwo bwoba n'ubundi hari igihe wigeze kubugira mute? Ariko kuki utumva ibyo mvuga koko Pete? Wanyumvise koko? Nyine tegereza nk'uko ubushize wari wagize ubwoba ngo wabuze imihango hajya kubona ukabona urongera urayibonye. Aho kugira ngo ngire inama y'icyo twakora biramutse bibaye ukuri wowe urimo kwifata nk'imikino. Nyamara Pete urakina mu bikomeye. Ariko nanjye mfite ibimbabaje mute? Urambwira ibyo ntuzi ukuntu ngemeze. Ejo sinakubwiye ko igitsina cyane cyose cyabaye ibisebe gusa. Nibe nawe. Ngo nibe nanjye mute? Uzi ukuntu mbabaye? Wowe ushatse wakwifuza cyangwa niba udashaka kwifuza icyo gitsina cyawe wagisha ntihagire umenya ko urwaye. Ariko njye ndizatangira gukura buri wese abimenye. Mandeka nanjye mbanze nikiriye kuko byose ni nawe wabiteye. Nuko uvuze Pete? Nuko mvuze. Ariko ubundi reka nkubaze ko wigira utyo mbwira witeguye kuba umubyeyi? Ariko mwabana mwe muri mu biki bibabujije kuza ngo mbereke icyo mukora? Mama tukwereke nawe. Munyereke iki se kandi mwabana mwe? Amafoto mama. Dore amafoto twagufotoye. Gukomana niko mwabana mwe. Iyo telefone yaso mwayisigaranye mute? Ntiyayibagiwe se agiye ku kazi. Yo yayibagiwe koko disi. Ubu se kuki atagarutse kuyitwara di? Dore amafoto tugufotoye. Reka ndebe. Dore mama. Izi foto se mwazimfotoye ryari mwabana mwe? Ariko uziko ndi keza badi. Dore n'izindi. Ego baba. Yewe mwamfotoraga ndimo gukubura ariko namwe murakubagana kuko. Reka nongere ngufotore. Ziramba ari ngi mufotora kere. Reka mbanze nawe urakurikiraho. Ariko se nimuhave mutarwanira iyo telefone yaso mutavaho ngaho munayimena. Mama dore indi ngufotoye. Ego baba. Ahubwo se wamenye gufotoza telefone utekere. Nitubizi se. Twarabimenye mama. Zana ndebe iyo yindi zana hano. Bigiye hese. Ndabisibye se. Urabifunze. Ngaho none naba nishe telefone ya Bushombe. Dore ngizi ndagenda zifunguye. Zana nongere ndebe. Reka nkwereke uko ureba amafoto muri telefone mama. Ni munyereke bana ba. Gira gutya. Ego mana. Ujomba wagatoki uzamura. Ukazamura cyangwa ukamanura. Ego reka ndebe. Dore koko birakunze wa. Nanjye ndabimenyesha. Dore amafoto yanjye papa yagiye afotora. Dore barimo kubaka we. Reka mbanze ndebe neza aya ngaya. Ayahe mama? Aha ngaha mbona Stefano yicaye n'aba bagore. Aha barimo gusangira inzoga. Ariko mana narumiwe koko. Ibi ni ibiki koko? Ubabajwe n'iki mama? Babajwe n'ibyo mbonye kere. Ubonye iki se kandi? Naya mafoto asa kubabaje mama. Nibiki bikubabaje mama? Ni mu byihorere mwabana ibimbonye. Ariko nishyano gusa nta kindi. Ubu Bushombe nzamugire ne koko. Kurakariye papa se yakoze iki? Ni mu byihorere mwe muracyari abana ubu ntacyo nababwira. Bekante. Karame mama.
nizere ko mbere yuko ujya ku kazi kawe ubanza kugira uturimo nkorera wa mukobwa we. uragira ngo nkore iki? ubu se ntubona ko ntashoboye kante ubu akakuguru kanjye kamaze kumugara koko urabona hari icyo nakwikorera? use ninjya mu yindi mirimo sinyererwa akazi mama. ariko ubundi urimo gukora icyo aho ngaho mu cyumba? ndimo kwambika umwana wanjye. wiki? hore ko bugingo mbona wamwambitse imyenda mishya urashaka kumujyana he? ubwo se mama urabona aka gashati n'agapantaro bitamubereye? biramubereye da. utu twenda ahubwo we ni twiza cyane. none se urashaka kumujyana he? ntaho da, nyine ni ukugira ngo ndebe ko iyi myenda namuguriye mu mushahara wanjye wa mbere nyine imubereye. turamubereye pe, turamubereye rwose. noneho nzi guhitamo neza mama. ndabona ko azajya kajya ku ishuri kambaye neza. kubabaye se mwana we? iyo uvuze ibyo kwiga k'uyu mwana wanjye nyine ndababara mama. kuki se ugomba kubabara? abantu bakomeje kunca intege ngo nta mpamvu yo gushyira umwana ufite ubumuga mu ishuri. abaguca intege ujye ubihorera nyabo, ntukabumve rwose. nese ko bambwira ngo ko aba ari ugupfusha ubusa amafaranga. oya kante, bugingo n'umwana wawe kumushyira mu ishuri ni ugutegura ejo he heza. none se mama ubu nimujyana mu ishuri niba azakomeza kumbwira amagambo mabi ankomeretsa anakomeretsa umwana wanjye? abo bafite imyumvire yo guheza abafite ubumuga ntibazabura kante, ariko ntugomba kubatega amatwi, urumva? yebeka. ariko se kankwa ubu ntabwo ari wemba mbaza koko? banza ukarabe izo ntoki ubundi ubona umbaza ibyo umbaza bushoboka. ariko se gukaraba intoki urumva byambuza kukubaza koko kankwa? niko karaba se nyine. uzi ubundi ko mbona ikandagira ukarabe yashizemo amazi na niko waje kongeramo andi mazi koko? uyobewe ko twemeranyije rwose kwikandagira ukarabe yacu igomba kuba irimo amazi n'isabune kugira ngo umuntu winjiye ahangaha abone uko akaraba koko? uragira ngo ejo reka abantu bananirwa kwirinda COVID-19 hanyuma usange ariko biturukaho? asore ariko se ubundi warakajwe n'icyo wa mugore ko numva higima ukavuga higima byagenze bite? nicyo nshaka hori. ngaho nyibwira niba hari telefone yanjye wabonye. ndumva ngomba rwose kuba nyisize ahangaha sinumve ko nabanyitaye mu nzu. ngo iki? dore ngiyi ndayifite nayibitse nka gihamya. iki ko wayibitse nka gihamya? kiki se? harya wari uzi ko iminsi y'igisambo ari 40 bishoboka? ubwo se ushatse kuvuga iki? nshatse kuvuga ko umunsi wawe wa 40 nyine wuzuye uyu munsi, none urafashwe rero. ngo iki? ngo ndafashwe? mfashwe sengerane? ubu wafashwe bishoboka. yabaye nka rwasaba yise ngo nafashwe? ninjye gisambo se buryo wavugaga? ntiwajya guhakana ko nta bandi bagore ugira? ntabwo ngira nyine. ubwo waje kongeranya nawe ninde kandi? wikwirirwa ushaka kujijisha kuko telefone yawe yagutamaje. yanamaje gute se kandi wowe? ariko ibyo bintu uvuga ni ibiki muri ko numva nabyumva? ubwo rero wari uzi ko ntayabona? uyabona se amakise kandi amafoto y'abagore nasanze muri telefone yawe. ariko njye narumiwe koko. nyereka amafoto yaciye igikuba kankwa, yanyereka rwose ndebe, yanyereka. reka nkwereke. zana ndebe. avise nyine udashaka kuyinyaka kugira ngo nakwereka amahano wirirwamo. zana nyine nkwereka ko bafungura amafoto, ubwo se wowe urabizi? mbabarira di, nanjye kureba amafoto muri telefone ndabizi. do sigaya amafoto y'abagore wicaye hagati wowe uraseka ikisi. singize inzoga murimo kunywa. baba we baza kutavuga n'aba bagabo koko kankwa. iyi foto ntubona ko hariho n'abandi bantu koko abasaba abagabo bariho? yewe abo mvuga ni abagore, abo bagabo bo ntacyo bantwaye. umva kankwa, tuza rwose ibyo utekereza si byo. ubwo kandi urashaka kumpinjarika? ngewe nkubwiye ko iminsi y'igisambo yakugereyeho gusa nta kindi ngewe ndakwifatiye. ariko se kankwa ubu ko kuretse gukeka ibintu ndafite igihamya, ubu ngubu urabona abangaba atari abagore n'abagabo dukorana n'abashakiye turimo twubaka aha twarimo turuhuka rwose dusangira. kuki se utasangiye n'abagabo ugasangira n'abagore? ariko se ubu ndakugirane kandi nkwereka ko hari n'abagabo. mbabarira. si ngaba se
ikindi gihamya ni ukubona twese twari twahanye intera urabona hagati y'umuntu n'undi hatarimo intera ya metero mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ubwandu bwa COVID-19. Onye nibura iyo uvuga uti twegeranye cyangwa wenda uti dore uyu mugore murasomana uyu nguyu muregeranye uyu nguyu urimo urakora ariko uramonda sinoga busho ngomba gukomeza kubikurikirana. Mama raje. Niko mwabana ko muri kwikinira aho gusubira mu masomo basha. Niko nduti. Mama. Nimureke gukina mujye gusubira mu masomo. Mbese mwarimu nta mukoro yabahaye? Yaduhaye. Nanjye mwarimu yaduhaye umukoro mama. Ni byiza. Ngaho nimurekera aho gukina rero mujye gukora imikoro yanyu. Sibyo? Mama uvuye he? Uvuye gusura papa? Yego mama. Papa ndamukumbuye. Nanjye ndamukumbuye. Ntabwo ariho nari nagiye. None se tuzabona papa ryari mama? Ntabwo muzamubona vuba arafunze. None se azafungurwa? Yego. Ryari se mama? Narangiza igihano. Igifungo bamukatiye nakirangiza azafungurwa. None se nuko iki bamufunze? Kubera ko yakoze icyaha cyo kumpohotera. Ntimubona ko ngenda ncumbagira? Uwo muri uzakira mama. Iyo papa adakubita mama une baba baramufunze ubu tuba turi kumwe. Yego sha. None se mama uzajya gusura papa ryari aho bamufungiye? Kubera iki subimbaza kaga? Kugira ngo nujyayo tuzajyana. Nanjye tuzajyana. Sinzi igihe nazajya kumusurira. Noneho reka twe tuzajye kumwisurira mama. Ntabwo mubyemerewe. Kubera iki? Muri abana. Cyangwa mama nujya kujyayo nzandikire papa ibaruwa yo barayemera? Ariko se ko mbona ndakarira Shapete Nakurakarira se urabona umariye iki Kareme? Sha rwose nukuri ntako ntagize. Nawe ubuse koko ndabigenza ne kubabare buri kurushaho kwiyongera. Ubu se noneho bimeze bite? Wahora n'iki sha Kareme? Ubu noneho hose habaye ibisebe. Ni hatari kabisa. Ako se nk'ubu kuki utari kumfasha koko Kareme? Amafaranga sinjye uri buyakwihere. Wambabariye ukajya kuri farumasi ukangurira imiti koko. Kandi nkubwira ko ntako ntagize Pete. Nese uragera kuri farumasi bakakubwira ko nta miti yamvuriye imitezi bafite. Irahari. Ahubwo muri farumasi ngezemo yose barimo kumbwira ngo ntibashobora rwose kuma imiti ngo kerekanire urupapuro rw'imiti yanditswe na muganga. Ariko mana yanjye we ubuse koko kubabari bukomeza kwiyongera ndabigenza n'imana yanjye. Sha nta kundi rwose ndumva ugomba kujya ku kigo nderabuzima bakagusuzuma nyine bakaba ari nabo bakwandikira imiti. Mana yanjye we ko bitanyoroheye koko Kareme. Ntushobora kuyigeza se ahubwo ngo ejo nzakujyane ku igare. Ukwijyana y'ubwo nakwijyana rwose. Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe. Ikihe? Ubu koko nagera imbere ya muganga tekereza noneho nsanze ari nka Devota cyangwa Jack. Nyine umuganga uwo ari we wese uzahasanga niwe uzakuvura. Akamenya ko nakoze imibonano mpuzabitsina byongeyeho noneho idakingiye. None ntibyashoboka Kareme uramenye rwose. Cyangwa reka nkugire indi nama sha. Ndakumva. Wazigiriye mu cyumba cy'urubyiruko. Cyumba cy'urubyiruko? Cyumba cy'urubyiruko se kiba he? Ntuzi se ko kigo nderabuzima haba hari icyumba cy'urubyiruko? Bamvura se? None se ko icyumba cy'urubyiruko nyine kiri ku kigo nderabuzima urumva uramutse ugiyeyo urwaye batagufasha kubona muganga ukuvura koko? Irashaka Kareme. Icyo nzi cyo rwose nuko bashobora kugufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite. Nibyo? Ndumva umukozi ushinzwe icyumba cy'urubyiruko azagufasha rwose akakugeza kwa muganga uzakuvura. Mwibanga se Kareme? Mwibanga rwose. Umva abakozi bashinzwe icyumba cy'urubyiruko batanga serivisi zose urubyiruko ruba rukeneye kandi mwibanga rikomeye. Irashaka Kareme. Ubu se koko nzatinyuke njyeyo? Izi nama za Karemera wowe urazumva ute? Wabwira iki Petero? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa
0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze abo mu runana, murakoze namwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro cacu. Marc na Florentine natwe turabasezeye, mugira ibihe byiza.